Assalamu alaikum again and again. Nizera yuko mumeze neza, natwe mwumvise tugarutse nk'uko tuba tumeze neza muri bwa bumwe muri ya majwi, tumeze neza kabisa nk'abaje kubahereza bimwe byo mukunda. Naringize nti amahoro y'Imana abane namwe, abane nawe ahuriwe wahisemwo gukurikirana Diko Entertainment. Noneho ukinjira no mu kino kiganiro c'amateka citwa Top 10, ari nako tuba tugarutse mu minsi mikeya iheze twarabashikirije Top 10 canke urutonde rw'abakinyi bambara neza bakabegwa ku ruhande rw'abigeme. Muca mwumva neza na neza yuko ubu twagarutse n'abasore nabo canke abagabo canke uruhande rw'abahungu, aho bose baba barimwo. Waba uri umugabo ntaco bitwaye, waba uri umusore atarubaka ntaco bitwaye, ukira kuba gusa witwa umusore akora sinema, uwo nawe akaba ataraba imyaka canke status umuntu aba afise. Barakubwira bati kwambara neza ni umutahe, ariko kubegwa ni ingabire. Ni nako bimeze, navyo bibiri tuza kwisunga, ariko hongeremo ikindi kintu citwa appearance, muonekano wa mtu canke look physique, umuntu uko ababoneka, kuko bisanze bya bindi bibiri duhejeje kuvuga birema umuntu bikamwerekana neza mu mboneko y'uburyo abameze, ari naho kubegwa biva. Ni nayo mpamvu uzosanga abantu bambaye impuzu imwe ariko ugasanga ntibaberewe kumwe. Burya biba bifatiye kuri ca kintu citwa ngo muonekano wa mtu, body appearance, physique, kubitambukira n'ibindi byose biba bimatanye kuri ico kintu. N'urutonde rw'abasore canke abagabo bambara neza muri sinema y'u Burundi bakabegwa kurusha abandi, aho tugahereza top 10 nk'ibisanzwe. Noneho nk'ibisanzwe n'ubundi tukaba tuza guhera kuri Bonus Pop, canke umwe mu bantu bataba bari mu rutonde, umwe mu bantu baba bari munsi y'umurongo ariko yegereza cane, waba nduvuga ngo ni abandanya nawe nyene vyanka vyakunda bazinjiramwo vyihuse cane. Imbere yuko ndabahereza uno muntu ari kuri Bonus Pop nk'ibisanzwe, make your comment utubwire ngo je ndabona uza kuba uwa mbere ari uwo, hanyuma tukwihere agashimwe nkuko vyagenze kuri Top 10 y'ubushize twaheruka kubahereza. Ngaha nta guteba, kuri Bonus Pop hari uno muhungu w'umwanditsi, akaba umukinyi, akana directinga, ariko uruhande azwi ko cyane akaba rubwo kwandika amafilms akongera akadirectinga, yitwa Justin Nabil, umwe mu basore barebare birabura, ibintu byo kwambara ubona yuko asa n'ugenda abihagurukira. Uno niwe ari kuri Bonus Pop nk'umwe mu bantu bari munsi y'umurongo, ariko kandi begereza, ubona yuko niba bandanya kino gikorwa nk'ikindi gihe tugakora Top 10 byanka vyakunda azisanga yamaze kwinjira mu rutonde. Justin Nabil akaba ariwe ari kuri Bonus Pop. Twihuse cane, surprise iri muri runo rutonde ni Top 10, no kuvuga bategeza kuba ari 10, ariko ku bahungu hari akabijya tukaba twabazaniye 12, ariko Top 10 ikaba yabandanije yitwa Top 10, nubwo tugiye kubahereza 12 bambara neza bakabegwa kurusha abandi. Dukubita tubangura ku mwanya wa 12 akaba hari uno mugabo akorera films hakurya y'amazi, ariko akaba yavukiye mu Burundi. Uko imyaka yagenda ikura abandanya kwegereza ku mipaka y'igihugu, ari nako yambuka, birangira ugukura kwiwe canke kubandanya ubuzima bibandanije hariya mu gihugu ca Australia, nk'umwe mu Barundi bakomeye canke bubatse izina muri sinema, eka mbere akaba amaze no kumenyekana mu ruhande rumwe rumwe rw'ibihugu hanze y'igihugu, nk'umwe mu bantu bigaze gukora filme ikabikora. Uno mugabo ibintu byo kwambara niko vuga yuko ari kirenga, ariko numwe mu bantu yatereyemwe agakoti ububona vyamuguye ko neza. Numwe mu bantu iyo yashizemo inyambaro avuga ngo ngire nambarire kubonekana hirya canke
nje kuri stage cyangwa ahantu nza kubonekana canke no mwabino bikorwa byo kwactinga gufata ingendo n'ahandi abikora ukabona yuko aba yaberewe. Akaba no mugabo yitwa John K, benshi mwahise mumwikeka, uwo niwe yamaze kuza ku mwanya wa 12. Uno mugabo John K akaba ariwe yafashe ino nimero canke akaba ali on number 12. Kwihuse ku mwanya wa 11 hari uno mugabo nawe nyene ibintu vyo kwambara ntabwo arivyo biba bimushishikaje, na cyane cyane yuko ari mu businessman. Bano nabo bakakubwira bati umwanya wabo munini bahumara bikorera n'ibindi bikorwa bakora akazi ko kwiteza imbere. Ati rero kuvuga yuko yo mara umwanya mu cirore amastile n'ayandi biba bigoye, ariko no mugabo wewe ntabwo ico kintu akinegrija. Nka mu bantu bafata kanya rimwe na rimwe agashopinga, noneho mu nyambaro nkeya abonekanamwo yamara kwambara ukabona yuko biba byamuguye ko neza. Rimwe na rimwe akambarira kuvuga ngo ngiye ahanaka ndi mu bikorwa ibi nibi nagiye mu kibanza kiniki, reka nanje nambare babone yuko mba nabikoze. Numwe mu bagabo nawe nyene yagiye aritanga, umugabo yemvesisa amafaranga menshi mu bikorwa bya sinema. Akaba ari uno yitwa Abel Nduwayo, nka umwe mu bantu bamaze kuza ku rutonde rw'abambara neza bakanabegwa. Abel Nduwayo akaba ari ku mwanya wa 11. Ku mwanya wa 10 turahasanga uno muhungu kabisa, ubona yuko hari ukundi kuntu ariko aragenda abizamwo. Uyu muhungu numwe mu bantu bibonekana yuko ari mu nzira nziza zo guhezagirwa. Umwe mu bantu bakubwira bati uno musi agafaranga kagenda kabitaba umunsi ku munsi, ari nako ivyo bikimara kumushika ko ubu bwa vuba yihutiye kuvuga ati ndi umustar, ndiko ndegereza hahana abantu baguma bambona, nta kunegirija ntegerezwa kugira iyindi mboneko. Umwe mu basore kabisa ubona yuko bariko baragenda banahagarara neza, agenda avyibuha, ari nako bimwerekana neza. Noneho akihereza n'inzira akaja mu isoko agashopinga, akavuga ntegerezwa kukwambarira vyanka vyakunda. Umwe mu bahungu bibonekana yuko umwe mu mashopping yiwe agura ibizimvye, noneho wagera kuri bino bisharizo yaba ibyitwa amasaha, amashanet, washirako n'inkofero ukabona biba bihagaze mu gaciro k'amafaranga menshi, haba guhera ku kirato ukaduga umwe mu mapantaro yambara, ari nazo nyambaro zigwiriye mwa karenza ko bino bita ngo imipira. Ukabona yuko kabisa ari umwe mu basore bagenda bahagarara neza babegwa kandi bakanambara ibizimvye. Umwe mu bantu ibihe nivyamuhira kanabandanya ashobora no kuzimuka ku mwanya akamanuka, noneho ugasanga ari mu bibaza vya mbere. Yitwa Twishemeze Shema Giheko, all the way from Honesty Empire. Akaba ariwe ari ku mwanya wa 10. Giheko on number 10. Ku mwanya w'icenda twihuse ari uro mugabo abenshi bakunda gutazira ngo Gihuhusi, ni ku mwanya w'icenda, ariko amazina yiwe nyakuri akaba yitwa Joshua Twishime, the CEO of Gihuhusi Entertainment. Umwe mu bagabo nawe binavugwa yuko yoba aza no ku myanya ya mbere nk'umwe mu bantu bari mu gisata ca sinema batunze agatubutse. Umwe mu bagabo agafaranga kitavye bikabonekera muri bimwe atunze. Umwe mu bagabo ari no mu bambere batunze imodoka zizimbye kandi zisa neza, imodoka zikunda no kwifashishwa na bamwe mu bastare haba mu bikorwa byabo bitandukanye. Noneho uno akaba asanzwe n'ibintu bijanye n'imideri abyidandariza. Mwe mu bagabo bafite n'amashopu arenga 3 adandaza impuzu, noneho za mpuzu ziba zihagaze mu gaciro kenshi, akagira gutya nawe akagenda akimanurira zimwe muri zo akambara akabega. Umwe mu bagabo akunze kurangwa no kuyambarira nyambaro zirimo amakote agashiramwo bino birato hasi bamwe bita amabukare, ukabona yuko aba ahagaze neza nk'umwe mu bantu bambara abakabega. Uno musore Joshua aka Gihuhusi, the CEO of Gihuhusi Entertainment, akaba ariwe ahagaze neza ku mwanya w'icenda. Ku mwanya w'umunani hari uno musore kuva muri Major TV, umusore ahagaze neza, bakubwira ngo nuko yoba yambara utuntu duke bitewe n'uburyo aboneka, imbonekano yiwe kimwe nababwira ngo body appearance physique canke imbonekano wa mtu nta kuntu na kumwe ataba aberewe. Ati noneho uno aniyambarira nkuko menga ntiyakomeje cane, ariko bitewe n'uburyo ameze, uburyo bitambukira, uburyo
iyo bakubwira ngo umusore ari handsome for real ukabona yuko iyo yambaye arabekwa ko ari impamvu yamaze kuza kwa runo rutonde kumwe mu bantu bataba bitezwe cyane ariko yabwirizwa kuza ko umuntu afatiye ku manorme kuvyo twagiye cyatoza hirya no hino no mu bafana bakaduhereza urutonde rwabo babona Mr. Kane mwenyewe Kane himself akaba ariwe ari ku mwanya umunani. Ku mwanya w'indwi is the one on the only all the way from BFA ni nawe CEO wayo canke kuva muri Delio Films no mugaba w'umucoach afise n'ikigo cigisha ibijanye na films Iradukunda Liberi aka Insoro yamaze kwigarurira umwanya w'indwi nko mu bantu baba bafise iyindi mboneko yabo umwe mu bantu atanegrije kino kintu noneho banakubwira ngo afise akabijya nubwo yo kuyambarira twacuntu tuba tubayabaye ngo ari ukuntu tuba twamuguye ko tukamubera uno noneho akaba afata umwanya munini mu gushora amafaranga yiwe yihereza amasaro kugira mu mutwe wiwe hase neza akaba ari muri babandi bakubwira bati nubwo norara ntariye ariko mu mutwe wanje hasa neza ntaco biba bitwaye. Insoro the hero ku mwanya w'indwi as the number 7. Ku mwanya wa gatandatu twihuse uno musore ni wavuba ariko si vuba cyane mu bikorwa mvabwenge ariko muri filme asa n'uwinjiyemwo vuba ubona yuko agenda abonekana bitewe na fan base iri mu muryango arimwo noneho akaba ari mu basore nabo nyene bahagaze neza haba kuri physique yiwe noneho akaba ari umwe mu bantu kabisa ubona yuko bitwararika ikijanye no kwambara umwe mu bantu nubwo bayambaye impuzu yitwa ngo irabaye hari ubundi kuntu ibifinyoye nkuko bivugwa byose haba kwitaho gushiramwa agashanete rimwe na rimwe agaterera kwisaha kwabana yuko ari umwe mu basore bahagaze neza. Fiko kuva iruhande ya Fanila Vin Fiko kuva iruhande ya Noras Kenhale 6 Fiko kuva mu muryango wagutse wa 3FN akaba ariwe yafashe ikibanza ca gatandatu. Number 5 cyangwa umwanya wa gatano ni Mr. Kibegwa nkuko bamaze kubimutazira umwe mu basore agerageza kwambara kabisa impuzu zimwe bita ngo nizi gisani mushobora guhura terana kwibwira ukavuga ati that one is a star mu bantu bakunda no kwikiranya bakamubona mu baririmbyi ariko akaba ari mu basore dufise bahagaze neza mu gisata ca cinema akaba yitwa Remy Nice umwe mu bantu kabisa bambara bakabegwa noneho akagira akantu kiwe kihariye ko kwambara amashanete umwe mu tuntu n'utundi banakubwira ngo ashobora kwambara ishanete zirenga 5 mu izosi hafi yuko agenda yunamye kubera zamuvunaguye muga byose akabikora kugira abegwe byose ubiteranije zimwe mu nyambaro ziwe zigisani nkuko bivugwa uburyo agenda abonekana noneho akaba ari mu bagabo bateretse ubwanwa bukanababera mu bantu bagenda bitaho baja muri sara akakubwira ngo biba ari byiza yuko bankorera uturotushe twa hafi na hagufi kugira mbonekane neza. Remy Nice akaba arico catumye yigarurira uno mwanya wa gatanu mwe mu bagabo bambara neza bakabegwa muri kino gisata cha cinema. Number 5 Remy Nice. Twihuse ono number 4 tuhazanga uno muhungu umunyamuji kabisa umwe mu bahungu bakubwira ngo arashopinga ntiba shopping inyambaro ziwe yambara nawe nyene zigwiriye mwiza kisani umwe mu bahungu bahagaze neza ubona yuko afise na physique kabisa imeze neza nk'umusore ubona yuko ashobora kuba ari muri babandi banavuga ati jewe nditura gym ibitameze neza nkabigorora kugira ngire aga physique keza yitwa Hamza Mfalme akaba ari umwe mu bantu babonekana mu nyambaro zitandukanye noneho zigwiriyemo zino zivuga ngo nizi gistar wa mugabo usanga abayambariye nka jeans yashira kwa gapira hejuru agashira ku inkofero isaha n'ishanete ku maboko n'ibirato bizimbye nk'umwihariko akunda kuba afise akaba ari byo bimutereka kuri uno mwanya wa kane. Hamza Mfalme umwe mu bantu bagiye bamenyekana mu mafilime atandukanye cyane iruhande ya Ihuriro TV bakibikora bigakundwa akaba yamaze gufata uno mwanya ku kibanza ca kane nko mu bantu bambara neza bakabegwa kurusha abandi.
birambabaje cyane kugira nitangire agashimwe nemeye tugeze ku mwanya wa 4 dusatira umwanya wa 3 nkuko bamuvyumva. Please make your comments guys, mushira ko comment yawe tubwire ngo ku mwanya wa mbere vyanka vyakunda haraza kuba naka, hanyuma twisangirire ku buryohe bw'agashimwe canke gift namaze kugenera uza gutora uhagaze ku mwanya wa mbere. Noneho tukaraba uza kuba yabivuze ubwa mbere tugafatira ku mwanya n'ikiringo uza kuba wabivugiye. Number 3 kuri uno mwanya wa 3 hari uno umusore ahagaze neza, haba ubujyasa si muremure uhava unavuga yuko ako kuba mugufi, ariko akaba ari umwe mu bantu bitahuye araraba igihagaro ciwe, araba ubujya meza, umwe mu basore kabisa batotahaye. Noneho akaba ari umwe mu bantu bamenyekanye nk'abantu batereka afro, aza kuyiheba mu misi heze yifatira agashatsi gake, ariko ukabona yuko kwafe yamaze kumufata imubereye cyane. Numwe mu basore barangwa n'inyambaro zitandukanye bitewe n'ibibanza arimo, noneho akaba afise akantu kiwe ko kubegwa n'ibintu hafi ya byose. Umwe mu bantu bashira mu ikabutura ikamugwa ko neza, yambara ipantaro ikamubera, yashira ku ishati yambara costume byose bikagwamwo. Noneho akaba ari umwe kandi ubona yuko yitaho haba no ku mubiri, noneho bigahura kuri ca kintu cyo kuvuga ngo uburyo umuntu aboneka n'imboneko yiwe bifise ukuntu biba byamudugije bikamushira mu kibanza ciza. Ariyo mpamvu yamaze gutora kino kibanza citeka. Uno muhungu Abubakar canke yamenyekanye nka Lay mu mafilme menshi, akaba ari we yamaze kwigarurira uno mwanya witeka mu kibanza ca 3 canke on number 3 nk'umwe mu basore bambara neza for real, bakabegwa bakabandanya banabikora babiharanira umunsi ku munsi. Noneho Lay akaba afise nakandi kantu kakabijya kitwa ngo inyambaro yiwe irajana n'ifoto, inyambaro yiwe arifotoza, nubwo kwidandaza ku mbuga atari kirenga, ariko akaba ari wa muntu iyo ukeneye ifoto yiwe iguhereza vyihuse kandi akaguhereza nyinshi zigwiyemwo izerekana za nyambaro ziwe wagiye turavuga. Abubakar Lay on the number 3. On number 2, he's the one and the only, the best fashionista ever, the best stylist killer, akaba yitwa Sabasi Nkurunziza. Ku mwanya wa 2 uno mugabo aratangaje kubijanye n'inyambaro, kuko uno asanzwe ari umwe no mu baziremera, umwe mu bagabo bambika abandi biciye mu gisata ciwe kigira kandi ca fashion, aho ubona yuko yambika abandi bikabigwa. Noneho bimwe mu bintu akunze kubonekana yambika abandi akaba ari ibintu birimo imico y'ikirundi, noneho nawe agacishamwe rimwe na rimwe akikorera muri mwe nizo nyambaro, noneho yazambara bikamugwa ko numwe mu basore canke abagabo bahagaze neza, afise bwa burebure abantu bakubwira ngo ni bwiza kabisa, bwa burebure atari bw'ikirenga babugereranye. Noneho uno mugabo agasporo gake yikorera kagatuma ahagarara neza, akaba umwe mu bagabo bafise physique nziza. Noneho yambara ibi byitwa ngo byo kwiyubaha, yambara ibi byitwa ngo by'igipasta by'igikizwa, niyo mvugo yoroshe muca mutahura byihuse, ukabona neza yuko ari muhira, ari hahandi aba yashiramwe agashati kakamugwa ko neza, yagafunga canke gafungura ibifungo byose bikagwamwo. Noneho Sabasi Nkurunziza nubwo yogera kimwe cyitwa cyo guhindura akambara nk'umusani, cyose bikamugwa ko mugabo akaba ari umuntu bakunze kurangwa muri zino nyambaro bita ngo nizo kwiyubaha. Noneho rero yashiramwo ikintu citwa costume, akagukubitira kwa kadoma agashira kwa kaburungu, akavuga ngo uno numwe mu basore bambara neza dufise mwa kino gisata, nubwo uva no muri cinema uno akaba yaguma yaje muri top 10 mwe mu bantu bambara neza bakabegwa. Sabasi Nkurunziza all the way from GN Films, akaba ari we yamaze guterura uno mwanya wa 2 nk'umwe mu bantu bambara neza, bambara iby'agaciro, bambara bakabegwa, basa neza muri kino gisata ca
cinema. Who do you think is on the number one? Number one. Uyu ndamuvuga gute, ndamuhera he, ndabihera he, ndabihereze he, ko ayoboye urutonde, ko yamaze kwemeza, ko yamaze kubiharanira umwanya munini, umusore w'igitangaza muri no generation, muri kino gisata ca cinema. Mwe mu bantu bakubwira ngo tudashizemwo n'ibishobisha kaja no mu muzike kambere no mu entertainment muri rusangi, nta kurunda kumwe ataguma yateruye imyanya iza imbere. He is the one and the only, the Leo Badman, the baddest himself is Chris. Akaba ariwe yamaze gufata ikibanza ca mbere as the number one swagger stylist fashion killer. Umwe mu basore kabisa bakubwira bati uyu afise utubijya twinshi, noneho igitangaje akaba ari umwe muntu bakubwira ngo uyu nubwo yo kwiyambarira hasi gusa, hejuru ntashire ku ikintu na kimwe, ntiyirirwa arambara, aba aberewe cyane. Nkuko mugenzi wiwe ejo bundi uyu yitwa Lay yaje ku mwanya wa gatatu yabivuze muri interview imwe, aravuga ati umuntu yitwa Izo Chris araturenze twese, ararenze ati kuko nubwo atokwambara ukamuraba physique gusa, ukaraba bino bita ngo igifuwa canke poitrine yiwe, ubona ari umusore ahagaze neza. Noneho waje ku gatiti waje aba yaranatereye ko ukavuga ati no muhungu n'umusani kabisa, no muhungu n'umusani for real. Nimwe mu bantu bakunze kubonekana mu nyambaro ziwe zigisani, nyambaro zigistan, akabonekana mu bibanza bitandukanye, asohoka yaberewe. Nk'umwe mu basore kabisa ubona yuko bitabiriye gym, irabayoboka ibagwa neza. Umwe mu basore bafise inzobe nyinshi ariko kandi itamubuza gukundwa no kubegwa, noneho ikaza imugwako neza. Umwe mu basore bafise akabijya ko kuvuga ngo ni umwe mu bantu bafise ibituza bya bindi biteye igomwe, nga bakubwira bati ubona ari iciro ry'umugani nk'umwe bavuze ngo ibituza bya Aburahamu. Noneho uno muhungu wamanuka ukaraba inyambaro ziwe z'igistar uburyo aba yambaye, ukaraba iby'agaciro yambara, ukaraba uburyo abegwa, bakakubwira bati uya arayoboye urutonde nk'umwe mu bantu bategerezwa kuza ku mwanya wa mbere, nk'umwe mu bantu bahiganirwa kino kibanza cyane na Sabasi Nkurunziza, ariko bikarangira amukubise hasi. Izo Chris ni umwe mu bantu babonekana mu nyambaro zitandukanye, ariko yahindura akamera nk'usanga hamwe kwa Sabasi tuko turavuga canke inyambaro ziyubashe, naho nyine ukabona yuko ari umwe mu bantu bashobora kwambara agashati kakamugwako neza, yambara costume ukabona ni wawe bikamugwako neza, noneho yashiramwo agashanete bikagenda neza, akanabonekana nk'umwe mu bantu bakunda kwambara ibizimbye bigwiremwo amasaha y'agaciro, imigufu ihagaze neza, yaterera ku inkofero ukabona ni muhira. Noneho akaba nk'umuntu babonekana ko agashitsi keza kano bitango ni ordinaire, byose bikagenda bimugwako neza. Umwe mu basore no muri cinema bafise igikundiro c'ikirenga, aho umwe wese aba yifuza gusohokana nawe, ariko akavyitwaramwo nk'umustare yitahuye, haba mu burugero rw'ibikorwa mvabwenge abamwo, ndetse no mu nyambaro ahagararira akabandanya ari wa mustare ahagaze neza. Mwakoze kubana natwe muri no rutonde rwa top 10, nuko vyari bimeze. Turacakeneye vya vyumviro, ninde mubona yaje ku mwanya atari wo, vyari kugenda gute, ejo tubisubiyemwo vyogenda gute. Waje ku mwanya wa mbere muravyemeranya, guhera ku mwanya wa 12 eka mbere no kuri bonus mubona vyari bihagaze gute, tubandanye tubikora gute? Ese ino top 10 murayikunda? Ni ikindi kihe kintu mwumva twokongeramwo bikazobandanya bikaryoha gusumba cyane? Ndabashimire wherever you are, ni wa Mungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God, Doctor of Love, also known as Diko, also known as the ambassador. Shout out to everyone mwari mudukurikiye, Imana bahezagire barinda cyane wherever you are. Duhure ubutaha mu bindi biganiro. Just congratulations to everybody, ni kwa rukundo, ni bwa bumwe. We love you so much. Hasta la vista. Diko Entertainment.